bakunzi bavyuka TV turabaramukije amaro Imana ngera bane namwe ni jewe mama vyuka nko mubimenyereye muri studio za Vyuka Group of Companies turabaramukije kugira kandi wewe ari rya mbere ukurikiranye Vyuka TV tugusavye gukora subscribe kugira ngo umukunzi wacu abushitse uzozura kurikirana ivyacu uko tubishizeko. Ego nuko rero turabaramukije umwe wese aherereye amaro Imana ngera bane namwe mu kiganiro ca Vyuka Show Talent turafise umutumire wacu turafise umutumire kandi umutumire aberewe ameze neza cyane turaguha ikaze murakoze turaguha ikaze muri Vyuka TV muri Vyuka Group of Companies mu bwami bwa Vyuka Group of Companies turonge kuguha ikaze turagusavye uramutse abakunzi bacu badukurikirana ndabaramukije kandi bipfurije n'umunsi mwiza witwa nde amazina yawe kubatakuzi? Nitwa Mugisha Jackson. Jackson uri umuririmbyi? Yego. Uri umuririmbyi ukorera mu ishengero rya Anglican Church. Anglican. Yeah. Anglican burya hari abaririmbyi baririmba gospel. Of course. None wiyumviriye gute kubijamwo kandi uri mu Anglican? Twe tuzi ko abanglikane baririmba ibintu by'abagatolika kuntu bavuga ko ari abantu bavuye mu bagatolika niko bimeze. So ukuntu bimeze amagrize atandukanye kandi eglise ikora bivanye no yitwara twebwe eglise yiwacu ni eglise yibohowe iratandukanye cyane nuko mutwiyumviye. Jackson watangiye kuririmba ryane? Natangiye kuririmba 2020 natangiye gukora profane mu nyuma nza kwita umuhamagaro ndabivamo aho byatanguriye. Kubera iki wavuye muri profane uja muri gospel byagenze gute? Ni giki wabonye profane isumbwa na gospel? Ni giki cyatumye uva muri profane? Cyatumye je mva muri profane je mvuka mu muryango kijijwe ariko agakiza sinagakuriyemo nakuze abantu bambonamo imbuto ku muririmbyi mugabo je sindabyibonemo mu nyuma niho natangwa kuja muri studio nkora indirimbo ya mbere indirimbo ari yitwa Kora cyo gihe nako ndahamagarira abajene gukora bareke kwama bashize umutima ku by'ababyeyi bashobora kubaha nabone bakure amaboko mu mpuzu mu nyuma ca nkora indirimbo ya kabiri yitwa Ntibatwitaho. So iyo ndirimbo Ntibatwitaho yari hagarakiye kuri histoire wanje mu by'urukundo kuva nkikiri urukundo donc iyo yari a profane mugabo yari profane mu nyuma nza gukora iyitwa Urugo n'Ibanga ariyo ndirimbo nahereje ko ico gihe mu nyuma niho nahurana mwene data arambye ati koko ibyo bintu urimo simuhamagaro wiwawe irifo yuko ubivamo uze gukorera Imana. Ntibyari byoroshe nk'umwana w'umuntu kubiheba hajya iyo uhebye ico watanguye bisaba yuko manza guhitamo guhomba mugabo mu nyuma nza kwita umuhamagaro w'iwanje ndakizwa nakira agakiza ndemera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bw'iwanje. Amen amen. Jackson wavuze yuko waririmbye profane indirimbo zitandukanye watubwiye harimo makora izitwa Kora n'ibindi bintu n'urugo n'ibiki waririmbye cyo gihe wari ukiririmba profane. None umaze kuvuga yuko wahuye n'umuntu uwo muntu akakubwira ubutumwa bwiza ugahitamo gufata ingingo wavuze ko hari ibyo wahisemo harimo no guhomba n'ibindi none ivyo bintu wumva wahomvye muri profane n'ibiki wobiducira ku mayange? Cyambere nahombye ico bitwe cyubahiro muri profane warufite cyubahiro wari umaze kumenyekana umusite narinzwi mwisite wari umaze kwandika izina ziwanje zarakirwa neza nirihe zina wari witwa muri profane ry'abastari nk'ibi bita ba Satubi ba uco babona abo ba D1 aribo ba Diedone wewe nirihe zina witwa? Jisina nitwa MJ the best. Warukaze zina ko ryari rirenzera ryari rirerire hama ni izina rya mfisobanura M ni Mugisha J ni Jackson. Ryari Jackson. Rero uvyo bintu wahomvye rero
ni harimo ibiki n'ibiki nivyo uriko uravuga byo kumenyekana mu isite ku bwanje ico gihe nabifata nk'ubuhombe mugabo mu nyuma nabibonye ko byampindukiyemo inyungu kubiheba donc uruhombo wavuze wahisemwo guheba rwo kumenyekana oya suko nahombye kumenyekana oya ikintu ca mbere nahombye ko ari gufata bya bintu nayiko ndarondera nkabishira hasi nkongera henda gutora ibindi bintu mbega uducire ku mayange profile ico gihe waba uri kurondera iki Anshambere profile nihe vision wari ufise washaka gushika ko abaririmbyi benshi baraja mu bintu bagatangura impano abaririmba profile canke abarimba gospel mugabo bamwe usanga bafise intumbero zitandukanye bashaka gushika ko wewe icari carabitumye cari giki ari naco catuma ubona ko uhomvye ugihevye ugiye muri gospel icambere nkibitangura kwari kwiryohera Mwema niho negera umu DJ yankoreye indirimbo ndamubwiye ati je bino bintu ndakeneye yuko byohinduka nk'akazi arambwira ati wenda byibikugora irifo yuko utangure ico bitwa travail utangure kwigicwa mu nyuma niho natangura kwiga master atandukanye amaraga amahape R&B mu nyuma maze kuba no fatira ntumbero cyantangwa kuraba bamwe mu baringi bankuri tuza turagendana bangira inama hama niho naciye ndonka umuririmbyi arambwira ati nkimbukene kuba hoteli imbere ifo yuko wokora uko arambwira ati burya twe muziki wacu ngene umeze bisaba yuko wigira kuri gospel ariho n'agakiza kanje kavuye kazira natanguye ngenda nsoma urusako mu nyuma za gusanga gospel tusanga wafashwe mpemwera baragufasha hama ikintu cyambere novuga yuko nobana muri byo bintu ndiko navuga ko naho naringeze wari wamaze kwandika izina urumva hari hageze yuko nkora namaze woducishiriza ku mayange indirimbo imwe muri izo za profile wanditse waririmbye ntuzobusubiyeyo ndagusabye ntuzobusubiyeyo muradutunga ntasubiye mu ma profile nukuducishiriza ko gusa twumva ico gihe ingere byari bimeze ndashaka kurimba iyo nahereje ko kandi muvuga ati urugo nibanga urugo rwacu tukirushinga nabona tubanye neza mu mahoro narinzi ko tuzubaka rukaguma ariko siko biri numva wandika neza mugabo ibyo ntibyari ibintu by'ibidakijijwe waririmbye mva n'utwo twari twize okay hama maze kubana bishyira hasi ndavuga ati none bino bintu ko nari mfise ingufu nyinshi zo gukora bino bintu niho nkikizwa na cenja muri gospel sinashotse nja muri studio nakubise hafi imyaka 3 byatane ndembo ya gospel ndandika mugabo mpwemu yera aranyereka ibyo nahora nkora ubwa mbere aho dusubiye inyuma gato ico gihe hose wari mba profile wari mu ba Anglican canke ntiwari bwaje ico gihe ninjira nsohoka niyo navuye wasenga mu Anglican mugano wari umuririmbyi wa keshi mugabo sinasenga wari babarinzi ko Noel na Bona keshi nagenda ntumu yaravuze mugabo mu nyuma bivanye n'ibihe nari ndimo ndavuga ati ifu ko nanje nkorera Imana hama niyo uwo mujama yaciye akubwira ijambo ry'Imana ucabwira mu Anglikane neza ucumuririmbyi wa gospel yes indirimbo maze gusura muri gospel ni indirimbo maze kuba nosohora ya mbere nitwa muri we udushishirizaho gatatu kumva bwa bushobozi buri muri we umwe bukiza ingwara buri muri we umwe butabara buri muri we bwa bushobozi buri muri we umwe bukiza ingwara buri muri we
umwe butabara buri muri we. Amen. Iyo ndirimbo yitwa muri we. Yitwa muri we. Wayisohoye ryari? Indirimbo nayisohoye 2023. Iza gusohoka 2024. Nyuma yayo nta yindi urasohora? Nta yindi ndasohora. Wayisohoreye he? Igihe wayisohora warakoze concert, warakoze igikorane canke warayisohoye gusa nta kindi wakoze? Iracari inshasha. Nta concert nigeze nkora. Nturakora concert? Oya. Ni iki none wosaba kugira ngo ushobore kumenyekanisha iyo mpano iri muri wewe? Hashobora kuba ari abantu bariko baradukurikirana bakunze ijwi ryawe, bumva umengo vyoza, bumva umengo vyoshika kure, ugashikana ubutumwa kure, cane cane abapasiteri n'abandi batandukanye boshaka kugushigikira. None ni iki wosaba kugira ngo iyo ndirimbo ija habona? Nibaza ko itaraja habona. Indirimbo nabaze kwishira kuri YouTube. Iri kuri YouTube. YouTube channel yawe yitwa gute? Nitwa Mugisha Jackson. Mugisha Jackson nyene. Mugisha Jackson. Mugisha Jackson. Okay. Indirimbo ukene kuyibona wandika muri we by Jackson and Dimanche. Ichiza nukuvuga wayisohore kuri YouTube. Nturayikorera lancement officiel, nturayikorera canke nturakora naga concert canke aka evenement nkuko abandi horo usanga bakora ama evenement atandukanye. Ubu ndiko ndatumirwa bisanzwe. Ubu baragutumira. Nihe bamaze kugutumira? Ntabwo baze kuntumira. Ko nza abangirikane mwebwe atabafana benshi b'amashengero mu office. Hari ukuntu muranumva abangirikane ngo barinuba. Hari ukuntu batamenyerana yandi mashengero atari amangirikane. Hari abantu bagutumira mu yandi mashengero atari angirikane. So je ukuntu nkora biratandukanye. Nuko kunda abandi babiyumvira. Hanyuma je kwa waja muri studio. Nuko urukira uwihanga, uri w'amahanga. Jewe nta makoda ndimo uko namana iwanyu naco bibatwara nta munsi barabikubaza kuri jewe intumbero nane mfise kirani yandi nyene no gukora jewe bontenga abongira gute wowe uri mafu kuya sidi mafu cyose mpwemu yanumva kanshigikiye uzogenda aho kugiye hose kuko sindi muri management yabandi muri management bavyumvikana mugabo ndi muri ugitangura kuririmba gospel nabahe baririmbyi hora wisunga mu kwandika canke ukunda ngaha muri mu baririmbyi bo mu Kinama canke bo muri Sud canke bo hanze baririmba gospel nabahe ukunda kuza uribazako? So je kuntu nkora bose ndabemera mugabo hariho abambeze oya haba hariho abantu basumba ego bose turabemera nivyo ye haba hariho abantu canke naka asumba naka donke aguhezagira gusumba ninde? So iyi ni gospel ntibisakira freba ndabangiye mu bucamanza mugabo umurimbyi neza akora na mpwemu yera bagakorana ubu wese ndise oya turi serious ko ubona abaririmbyi ngene bakora bose urabazi. Tubwire basi uwo nyene hari ki uvuga ati jewe hari umuntu avuga ati jewe ndiko ndandika ndakunda igene tuvuge akarorero Arvera yandika kenshi ndamwibazako canke ada ho hanze ndibazura munsi ndamwigana niwe nkunda kwigana mu kwandika bijya ntibiba muri profile gusa na gospel birabaho cyo ukiri ngaho mu kwandika sinkunda gukora umuntu gusa ikintu cya mbere nkora ndaraba nimba ari Apollinaire nimba ari Dudu nimba ari Fortran ariko akora gute muri no mwaka ubu rero uwo uri kurisunga ninde? Nta numwe nisunga kuko n'indirimbo zose nandika nta makopi nkunda gukora. Tubwira indirimbo imwe y'umurundi tari iwawe wanditse. Indirimbo imwe y'umurundi aririmba gospel atari iwawe mugabo nkunda imwe yari yo yose wumva nyaniza mu mutwe. Ndakunda indirimbo je nawe yandi Livingstone oyiducishirizaho twumva akana kanya kanje nawe mwami shaka kukubwira ukungena nde yegwa n'urukundo rwawe amen byinshi nkorera umwana w'umuntu atoshobora. Ntiyumva none kufana bo
abo nyene nibo bantu bakwespira abo nibo bantu ukunda kuburi kurakurikirana bica vyumvikana sikubafara bega ndakubaza ikibazo kuva uva muri profile uja no muri gospel nihe nyungu umaze kubona muri iyo ngabire yawe uri kurakoresha ikintu ca mbere nuko indoto zose nari mfise ndiko ndazigeraho indoto nkizahe nizahe ca mbere aho nipfuza gukora muri studio zimvye ubukorera muri studio zimvye basi mbona yuko iri mu ma première carte nshobora no kujana ahantu ukavuga ati koko kino gikorwa nubwo ndakizanye ntaco bontera ndibuka nkikora profane bivanye naho nakorera hari hasi batubwira ngo indirimbo zacu n'amarinjanje kubera ko bazicometse muri Fidek zaca zijya gute zavuga zicwangara keshi badutuka ngo n'amarinjanje bwa mbere baradutuka ngo tugina muri za studio zo mu gikoni mugabo ubu ndashima Imana kubwo ngezeko Jackson uri umunyeshuri cyangwa urakora ndi umunyeshuri urakora ni wowe wimenya muri bijanye no gusohora iyo ndirimbo wasohoye yes Bo Jackson ivyo bintu vyawe wagiyemwo vyo kuririmba niyihe nyungu uretse wewe izomarira igihugu iyo mgabirano yawe canke iyo mpano yawe canke ni hehe wifuza gushikana igihugu biciye muri iyo mpano yawe cambe na mbere umuziki ni nk'umuti hariho abantu benshi ariko bariyahora hariho abantu benshi bariko barapfa tuvuze gupfa simaka abo bahambe indirimbo no kwa muganga ukora ubibona haryo gwari ingwara akubwira ati irifo yuko nyimba ushaka kuba wokira genda uzurumbiza zino ndirimbiza candika muri we nayanditse abantu mvuga ko nanditse ku giti cy'wanje bivanye n'ibyo byabaye muga hari abantu benshi bavuga ati burya niho ariko wandika ku bwawe ahubwo twasanze wanditse ku bwacu nk'ubu abona ko nanjye bwa bushobozi buri muri we hari abantu benshi ariko baja mu bupfumu n'abantu benshi ariko bakoresha ibintu by'amareba bishi bitandukanye ariko amaze kumva ko ubushobozi bwo gukiza indwara bwose buri muri Kristo acamenya hatumbera amen nta kindi gikorwa ujejwe mu ishengero ry'abangirikani usengeramo ikindi umusonezateur nivyo ukora canke nivyo nyene urakora nyene mugabo sivyo ukora wewe cane cane ikindi umuririmbyi mugabo mu ishengero ukora ivyo vyasoma ura ufise abavyeyi bose wewe yego uyu wanyura umwana wa kangahe umwana w'indwi abandi bose n'abaririmbyi cyangwa ni uri umuririmbyi gusa abandi barabaririmbyi abandi n'abasenzi umugabo origine uvuga ko asigaye ducenye Jackson abaririmbyi bari mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane ni benshi vraiment uretse nawe we n'abandi bari nyuma yawe ni benshi mbega tubitege kwiki n'ikihe kintu nihe hinduka wowe uje kuzana muri abo baririmbyi bahari wowe urumva ko utanguye ryari indirimbo yawe iracana inshashi sose 2023 ni winjiye muri gospel vuba muri abaririmbyi bari mu Burundi baririmba gospel nirihe tandukaniro wowe tugiye kukwitega ko canke nirihe tandukaniro mufitaniye tandukaniro rihari ntigiye kuba kuganje na Paulo yarabivuze ati nshozwa byose n'uwo mpameze kuko Imana no igiranya nk'iriba iriba nahantu ugenda ukavoma ugenda ujanye ibido ha mukajya gutukavoma naje genzoba njanye ico kivomesho cyane banyitege ko ico nzovoma uhoraho kizocika inyungu kuri erega n'abandi baba bavuga uko nyene babicisha amajambo y'Imana nyene kandi urabizi mugabo rero tuba dukeneye kumenya mbega itandukaniro wowe uzogira n'aba bandi bahari n'ijyanye itandukaniro rihari no kuba nkajeyo nkuko Kristo abigomba ho igihe cyose nzo mu bugombe bw'Imana nzokora ico Imana igomba jewe sinje nje guhimbara abantu wagerageje guhimbara abantu Sawuli murazi byamubayeho yakoze ibyo agomba ibyo abantu bagomba ko gukora iby'Imana igomba ubu rero wewe uje gukora iby'Imana igomba ikizonshoboza kandi ikizongera gukora bice muri iyo mpano yawe Jackson dutandukaniza Imana na mpemu yera bitaniye Imana mpemu yera nta tandukaniro rihari kese kubera ko Imana yerekana mu butatu bwera ubwo butatu nyene ubwo butatu n'ubuki
icambere hariho mpwemu yera akabaho imana akabaho n'umwana ibyo byose ni ikintu kimwe. mpwemu yera n'imana bitaniye ko uvuze uko ubivuze ubitandukanye rega uhejeje kubivuga ubitandukanije bidutandukanire rero mpwemu yera n'imana ubwo n'uburyo imana yerekanamo n'uburyo imana yerekana nta mwana nta mana byose ni bimwe wizeye kimwe ukagwanya ikindi ntuba wizegeye kubera ko abantu mu gusenga bavuga mu izina rya Yesu batavuga mu izina rya mpwemu yera kubera ko ari ryo zina twahawe ryo guhamagara ntiyumva ko hariho Yesu akaba na mpwemu yera oya byose bikiri biva no kwemera reka tugushimire cyane dushimire n'abakunzi badukurikiranye ni Mugisha Jackson murashobora kumukurikirana kuri YouTube yiwe arafite indirimbo ziwe amaze gusohora tumushimire n'akanya yaduhaye ngaha muri Vyuka Group of Companies mu bwami bwa Vyuka TV tumushimire twongere tumubwira ati nakagaruka turagohe kaze n'undi munsi hama bakeneye kumushigikira mu mutera intege ntihagitangura arakeneye ubufasha bw'abantu arakeneye gushigikirwa mu mutumire kugira ngo nawe akomeze impano yiwe vy'ukuri reka tumushimire tugusaba usezere abakunzi ba Vyuka TV ndabashimiye abazofata akanya kose kumbiza kino kiganiro reka icumbiro cy'uhoraho gicika indoto ku buzima bwabo amen 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 murakoze cyane.